Amen. Oya haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana kubw'ingabire y'ubuzima yanjye no kubw'ingabire y'ubuzima yongeye abavyeyi banje bose. Mpagaze ngashima Imana ku munsi wa kane naratashe mvuye ngaha ndashika muhira numva umugongo uracitse numva ndiko ndababara mu mugongo ku buryo nonama bikanka nonamuka bikanka. Ndamubwira mutoyi wanje je numva umugongo uri kurababara ati mugabo tisinzi tinyeka wowe uri kurababara kubera bambwiye ko abavyeyi banje baremvye kandi cyane. Arambwira ati ndibaza vyo ari vyo ngevyo aricyo cyatumye cika umugongo. Ndaguma ngaho mijirose naryamye numva umugongo uri kurangira mu gitondo. Navyutse canje ngaha kubonana n'umungeri ndamubwira aransengera. Basenga nkoze ko numvishe umubiri wose ntagoye kuri bwa mvushe umengo ni nk'ibintu ntayemwe. Numva nkoze ko gusa numva umubiri wose cyane numva ndashishimuwe. Numva wa mugongo ahubwo biciye bibandanya kunjya. Ugera arakomeza aransengera baciye bantwara no muri sara abasenzi basengera abasenzi bane bose ariho n'umusenzi yari ngaha ntarinzi w'umushitsi ntago ari umushitsi n'uwo ngaho ubwo we ntiwari umuzi nikanguye nawe sanga nawe ariko aransengera mwarimu wasiko niwe yaciye amuvuga mu izina ngo waruzi ngo katashitse nikanguye numva ariko aramuvuga ngo yari ngaha. Je ndashima Imana. Imana ishimwe rero umugongo warakize. Yego ndashima Imana ko umugongo wankijije hama abavyeyi banje naho ko munsi nendatashe bambwira ati papa wanje yari yapfuye gusa yaciye yongera arahembuka ati vyaze no kurira barize bihanaguye ati mugo yongera arahembuka bafatiwe rimwe bose abavyeyi banje bose papa wanje araremba kuryo no gupfapfa yongera arahembuka. Mugabo ejo kumugorana na telefone bambwiye ati papa yatanguye kuvuga ubu no gufunga ariko arafungura nabo batarankira. Nakubwiye unzanira amazina yabo ndabasengera bose ntibari bafashwe mama wawe bose na so wawe. Yego bose bari batanguye gufungura. Ivyo si kigoye kuhoraho n'ibindi Imana irabikora. Dukomere Imana amashi menshi. Egera hano.